Bakunzi ba Radio Maria Burundi, jwi ry'Imana iwacu, jwi ry'Imana iwanyu, nimugira amahoro ya Kristo. Aka ni kakanya ko kuzirikanira hamwe ijambo ry'Imana ryo kuri uyu wa 19 ntwarante, no munsi mukuru cane wa Yozefu Mweranda, umukunzi wa Bikira Maria. Ngaho twakuye ibisomwa vyeranda vy'uno munsi. Igisomwa ca mbere cavuye mu gitabo ca kabiri ca Samueli, kigabane c'indwi, umurongo wa 4 n'uwa 5, hamwe n'umurongo wa 12 gushika kwa 14. Umurongo wa 16. Izaburi ni ya 88. Igisomwa ca kabiri cavuye mu ikete Paulo Mweranda yandikiye abanyaroma mu kigabane ca 4, umurongo wa 13 n'umurongo wa 16 gushika kwa 18 n'umurongo wa 22. Inkuru nziza ni yashikirijwe na Matayo kigabane ca mbere, umurongo wa 16 n'umurongo wa 18 gushika kwa 21 n'umurongo wa 24. Dutega amatwi umukama Imana atuyagire ijambo ryiwe. Igisomwa ca mbere. Ivyo dusoma mu gitabo ca kabiri ca Samueli. Muri iryo joro nyene umukama ashikiriza ijambo Natani avuga ati: "Genda ubwire umusavyi wanje Dawudi uti: Umukama avuze ati: iminsi yawe niyarangira ugahanza abasukuru bawe, nzogena mu bazokuvuka ko uzogusubirira azova mu bura bwawe, nkomeze ingoma yiwe. Niwe azokubakira ingoro izina ryanje, nanje nzokomeza intebe yiwe y'ubwami na ntaryo. Jewe nzomubera umuvyeyi, nawe ambere umwana. Umuryango wawe n'ubwami bwawe bizorama na ntaryo imbere yanje, intebe yawe y'ubwami ihangame imyaka yose." Iryo ni ijambo ry'umukama. Uruvyaro rwiwe ruzokwamaho imyaka yose. Uruvyaro rwiwe ruzokwamaho imyaka yose. Ubuntu bw'umukama nzoburirimbana ntaryo, uko imvyaro zizogenda zirakurikirana. Nzomenyesha n'umunwa wanje ubudahemuka bwawe, nkako navuze nti: ubuntu uzotsimbatarana ntaryo, ubudahemuka bwawe bushingiye mw'ijuru. Uruvyaro rwiwe ruzokwamaho imyaka yose. Nagiriraniye isezerano n'uwo nitoreye, narahiye Dawudi umusavyi wanje nti: nzoshigikira uruvyaro rwawe imyaka yose, nsimbataze intebe yawe y'ubwami, uko imvyaro zizogenda zirakurikirana. Uruvyaro rwiwe ruzokwamaho imyaka yose. Nawe azompamagara ati: uri dawe, Imana yanje n'urutare rw'urukiza rwanje. Nzomuzigamira ubuntu bwanje na ntaryo, isezerano ryanje rizomubera iry'ukuri. Uruvyaro rwiwe ruzokwamaho imyaka yose. Igisomwa ca kabiri. Ibyo dusoma mu ikete umutumwa Paulo yandikiye abanyaroma. Bene wacu, erega icatumye Aburahamu canke uruvyaro rwiwe baronka umuhango wo kuzotorana isi si itegeko, ahubwo n'ubutungane buva ku kwemera. Nico gituma ivyo tubikesha ukwemera, kugira ngo kubw'ubuntu bw'Imana uwo muhango uzube ntibukuka ku ruvyaro rwa Aburahamu bose, ntibibe gusa kubabikesha itegeko, ariko bibe no kubabikesha ukwemera kwa Aburahamu, ari we sokuru wa twese, nk'uko vyanditswe ngo: nakugize se w'amakungu menshi. Aburahamu ni sokuru wacu mu maso y'Imana, kubera yuko yemeye ko Imana isubiza ubuzima bapfuye, kandi igatuma ibitariho bibaho. Mu kwizigira ico umuntu atokwizigira, yarerekanye ko afise ukwemera. Nico camugize se w'amakungu menshi, nk'uko vyanditswe ngo: uruvyaro rwawe niko ruzongana. Nico gituma yaharuwe mu ntungane. Iryo ni ijambo ry'umukama. Sohosa tulitegabiri, iyo jambi manigira tuyange, turishire ku munsi kanyi, turigendere riduhindure tuzoriyagira abandi.
ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko yashikirijwe na Matayo. Yakobo yavyaye Yozefu umugabo wa Mariya nyina wa Yezu yitwa Kristo. Ngivyo vyivuka rya Yezu Kristo uko vyagenze. Mariya nyina wiwe yari yasabwe na Yozefu, ariko imbere yuko babana yari yasamye inda ku bwa Mutima Mweranda. Uyu mugabo we Yozefu yari umuntu w'ingingo kandi ntiyashaka kumwararaza, niko kwigira inama yo kumuhebera mu mpisho. Amaze kuvyumvira, intumwa y'umukama iramubonekera ari mu ndoto imubwira iti: Yozefu mwene Dawudi, ntutinye kubana na Mariya umugore wawe, yombanya afise yamutse kuri Mutima Mweranda. Baruka umwana w'umuhungu, izina uzomwita ni Yezu, kuko ari wazokiza ibicumuro igihugu ciwe. Yikanguye, Yozefu akora ico umumarayika w'umukama yari yamutegetse. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanye muryango w'Imana, kuri iri genekerezo rya 19 Ntwarante, Eklezia mawe wacu iri mu kanyamuneza ko guhimbaza umunsi mukuru cane wa Yozefu Mweranda, umukunzi wa Bikira Mariya. Nta birebire tuzi kuri Yozefu kuko n'inyandiko nyeranda nta vyinshi zimuvugako, ariko tuzi neza ko Yozefu ari wo mu muryango wa Dawudi, ivyari nkenegwa ngo Yezu abe nawe wo mu rukurikirane rwa Dawudi, wo mu muryango wa Dawudi, nkuko umuhanuzi yari yarabibwiye Dawudi, twavyumvise mu gisomwa ca mbere. Yozefu ni wa musuku w'intahemuka kandi yitonda. Umukama yashinze umuryango wiwe, yabaye inshigwa rimenetse, arinjira mu mugambi w'Imana naho bitari vyoroshe na gatoyi. Yubaha ishaka ry'umukama, yaranzwe n'ubukerebutsi bwinshi, aba umuhagarikizi w'umuryango mweranda, ahagararira aco iranguka ry'umugambi w'Imana, maze wari yarabuwe ko ari we azokubakira izina ry'umukama ingoro, akaba umwami akomeye mu bwami buzamaho, araheza yigira umuntu. Yaranzwe kandi n'ukwemera gushitse, nk'uko uwundi wese yemera aheza akaba umwana wa Iburahimu. Twavyumvise Paulo Mweranda bitwibutsa mu gisoma ca kabiri. Duhamagarirwa rero kugira natwe ukwemera nka Yozefu, ariko kandi nka Aburahamu tukemera n'ivy'umwana w'umuntu atokwemeye. Yozefu umuntu w'intungane yagizwe umugabo wa Bikira Mariya, aba umusuku adahemuka kandi yitonda, maze ashinga umuryango mweranda w'i Nazareti kugira ngo abungabunge nk'umuvyeyi umwana w'ikinege w'Imana Yezu Kristo. Iyi nkuru nziza twumvise itweretse ingene yaranzwe no kurangura iryo shaka ry'Imana no mu vyo atatahura neza. Araheza yemera kwakira Mariya nk'umugore wiwe kandi afise inda itari yiwe. Gutyo Yezu avuka mu rukurikirane rwa Dawudi, n'ivy'Imana yari yaremereye Dawudi na Aburahamu biraranguka. Matayo aratuyagiye ingene vyahatswe gukwega induru, ariko Yozefu ahabera umuntu w'ibanga n'ingingo. Abo bavuga batahabera umugabo. Yozefu yari yaramaze kwipangira akarere nk'abandi basore bose, arumvikana na Bikira Mariya ko bagiye kubana. Mbere yari yaramaze no kumusaba bimwe twita gutanga inkwano. Ariko imbere yuko babana, Mariya nguyu yasamye inda ku bwa Mutima Mweranda, amaso acika umunani. Yezu Imana nka se yasamwe ku bwa Mutima Mweranda, yategerezwa kuja mu rutonde rw'abamuka kuri Dawudi nkuko vyari vyaremerewe Dawudi, twavyumvise mu gisoma ca mbere. Yozefu aca ashingwa guhagararira umuryango mweranda ngo Mariya ntahave yagirwa n'icaha c'ubusambanyi cari gisanzwe gihanishwa kwicishwa amabuye. Erega Mariya yarakeneye ubuzomuba hafi mu kurera umwana, cane cane mu gihe co guhungana uruhinja agana mu Misiri. Yozefu rero yarakenewe kugira umwana agire se imbere y'amategeko no mu kibano, nkako umwana wese avuke mu muryango afatwa ko ari uwo muri urwo rugo nyene, agaheza akagira n'izina hamwe n'uburenganzira nk'abandi bose asanzeho. Ubundi bwo Yezu yari kwitwa umwana w'igitwarire, ivyari vyuya bigahava bicika amaraso, bikabangamira n'ubutumwa yaraje gukora. Yozefu amaze kubona ko ibintu vyamaze gufata iyindi ntera, yarahungabanye, arata umutwe, kandi birumvikana kuko ntaco yiyagiriza. Araheza yuzura agahinda, yibaza uko ari bubigenze, amaganya mwuzura inda, nanone ikibabaje umutima gitera agahinda. No kibazo bicika urusobangane, mbega
amaramaze Mariya, bose bamenye ko wa mukobwa w'igitangaza yakunze yahindutse akishora mu ngeso mbi, guca bamwararaje canke yinumire, guco nawe yagigwe nuko yabaye mpanumve, nawe tukaba tuzi ko yariye umuraho. Iyo aramuka bishize hejuru nivyo yari kuba ahakanye kandi yitandukanije n'ubushurashuzi Mariya ari guca yagirizwa, ariko akaba ashize mu yabira ubuzima bw'uwo yakunze, akamuhereza guca abicanyi babi ngo bamuhondeshe amabuye kumwe n'umwana yibungenze. Ku rundi ruhande, iyo Yozefu anuma yari kuba abaye umufatanyacaha, kuko yari kuba ahishiriye ubusambanyi, ariko kubera ari bibi guhishirira icaha, mugabo bikaba bibi gusumba kwifatanya n'abanyabyaha, Yozefu yahisemwo kumuhebera mu mpisho, atana kimwe yishe muri byose, guca bakijije ubuzima n'iteka y'uwo mukobwa, agaragaza ubuntu, ingingo n'ubutungane. Mbega Yozefu, umuntu w'umugabo rero bavukanye si utwagwa n'ibishobisho canke ngo agire umunwa muremure, kuko kenshi bishikana ku kwemera ubuko utegeka. Umugabo w'ukuri si uwuhuruduka kuko yihuse yavyaye ibihumye. Umuntu w'ingingo afata akanya ko kwiyumvira ku vyo agiye gukora n'ivyo agiye kuvuga, akaraba ibishobora kwamukamwo. Erega upfuye ayuvuze birakwanikira, kuko akarenza umuntu akagora ihamagara. Ubuhuzu yabirwa barararaza abandi, umuntu akumva akantu agaca yihutira kugakwiza agahinga atanatohoje. Ntabirwa barahemukira ababakunze, bakabaha vyose ataco bisigarije, ariko bakabahemba agatotezo, kubambika ibara no kubakuraho agashambara. Muvukanyi, nturondere gukwiza agahinga abandi, kuko nta rukiza uba uriko urabashakira mu kubakwiza akagari. Ntuba uriko urabaronderera ineza, uba uriko uhemukira abantu gusa, ubandagaza, ubu batanze ku kiranguzo kandi nta nyungu uzobikuramo. Twige kumenya guha agaciro ikiduhuza n'abandi, ha guha agaciro ikidutandukanya. Kenshi mu ngorane, igihe duhemukiwe canke igihe twumva turi mu gahinda, kwihutira gukura icatuhuza n'abandi. Yozefu yagumye azirikana ko nubwo Mariya afise inda, ari wa wundi yari yarakunze, abubu bavuga ngo yapfiriye. Umumarayika amaze kubonekera Yozefu akamwereka ko ariko yimenera umutwe ubusa, Yozefu yaciye ahindura ivyiyumviro, yakira ubutumwa bushasha bwo kwitwa se w'umwana atavyaye, akamubera umuvyeyi kandi akamuha n'izina. Araheza aragamburuka, akora ico umumarayika yamubwiye. Bavukanye, twigire kuri Yozefu ibintu bimwe bimwe. Ubwa mbere, kwemera kwivako. Yozefu yemeye kuja mu mugambi w'Imana, aheba n'ivyo yari yaramaze gupanga kugira ngo abandi bakire. Kuba umuntu w'agacerere, twirinde gutwarira hejuru, kuko irirenze umunwa riba rirenze impinga, kandi akarenza umuntu akagora ihamagara. Twigire kuri Yozefu kandi kuba intungane, kuko Yozefu yaranzwe n'ubutungane buva ku kwemera, maze wa muhango twumva mu gisoma ca mbere uraheza uguma ku kabuto ka Aburahamu. Igihe cose ukwemera kwacu kuba kugoyagoya, ducika udukoko two mw'ishamba. Twigire kandi kuri Yozefu kwitangira no kwitwararika umuryango. Yozefu igihe umwana azimiye yafatanije na Mariya baja kumurondera, ariko kandi yakora ijoro n'umutaga ngo aronke ico atungisha umuryango. Babagabo birirwa bareza amaboko basokoza ubwanwa, bakagaburirwa n'abagore babo, bumve ko batariko baca mu makanda ya Yozefu. Amakandi twige kuri Yozefu kwemera no kwizigira. Nkuko Yozefu yaguma yizigiye umukama, natwe duhamagarirwa kugira ukwemera no kwizigira gukomeye mu Mana yo muremyi wacu. Kuno musi mukuru cane wa Yozefu mweranda, twisabire kuba abantu b'ingingo nka Yozefu, tugenze make, niho twoshobora guhimbara Imana, tukazobana nayo mu ngoma y'ijuru ubuziraherezo. Amen. Yozefu mweranda, dusabire. Mwari kumwe na Patiri Sadite Kenemana wo muri diocese ya Ngozi. Muhorana Imana.